ingoma zirahinduye imirisho, uburire buravuye ku maso, ingonera zamaze guhava, ubu rero n'ibikorwa. Jewe ndababwira Tanzania n'Uburundi mube murategura imbegeti, amabido yuzuye amazi, kuko ibigiye kubera Tizi na Abuja n'akayobera abahinga gare. Ndakubwiye ikamba ry'ubwami, wumva iki cyangwa ugatahura iki? Erega ndakubwiye ikamba ry'ubwami si kamba banikira cy'impuzu cyangwa ikamba rishona ibirato, ahubwo ni kamba ry'ubwami. Umuyobozi ayobora abandi, niyo mpamvu ndiko mbwira ubwo underground buguma buza buzezeta, bwasama bumengo ntibuzi n'ibyo burimwo, bubwanika amenyo, budisikita n'umusaza. Jewe ngire ndababwire, jewe demosta, jewe nzobahanura, mwanga mureke, mwemere, ariko mumenye ko umusaza yaje nabi kandi aje atababarira. Niyo mpamvu ndakubwira ati Musani wese w'umurundi mu underground, wa mwana ukiza uri mushasha mu muziki, eko nibyo mwese muri mu kibuga, ariko bintu bigenda birasumbasumbana, kuko prise de 157 si ikintu cyo kuyayatisha, kuko ushobora kugenda cyane bakagufyonda, ugiye cyane bakakumena amashira. Niyo mpamvu ndakubwira ati uyu mwami w'abami mu muziki w'u Burundi, ngenda kubwiye buja piano, wumva iki cyangwa ugatahura? Jewe hariho abantu nga bakunda kuntangaza ngo satura ngo ni igiki. Mwebwe satura muramuzi neza, mwebwe amateka yakoze mu muziki w'u Burundi. Mbega wibaza ninde ariko araduza ibendera ry'igihugu? Ninde atari satura? Jewe nzokuma nzababwira jewe demosta, kuko ni jewe mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Abandi bagenda vyanka, abandi bakabita, abandi baza bahubutse bagasanga baguye mu kimanga, kuko iyo ukoze ivyuzi ntushobora kugwa mu kimanga. Niyo uriko urataha muhira atamuyaga nk'ubuhari, ariko uhazi ahantu hari ikinogo ntushobora kigwamwo, kuko iyo fasi ubuyizi. Niyo mpamvu ndakubwira ati ni jewe mu promota, ni jewe mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Hello bite so gente basamura meze neza nkuko bisanzwe. Kubataze nkaba nitwa Jafari Demosta cyangwa wite promoter, bivanye no kuvyumva cyangwa uko ubishaka. Kandi narababwiye ko ari jewe mushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Muntu ukeneye kumva rero ngo wumvirize, uzakeneye kumviriza naho hagurukira wigire ku kiwanje, ntabwo basomba urusaku. Kandi muntu utarakora subscribe, nico gihe ukoresa abone kuri Jafari TV, ku buryo ibiganiro bishasha byose bikomeze kugushikirira kugiye. Jewe narababwiye yuko uruhome satura ariko arubaka nubwo amabeto amwe atabomogwa, amwe atamenwa, kandi amwe aba ari mu mabanki. Jewe nzababwira ati umusaza South Africa, Tanzania, eka ndetse n'ibindi bihugu bikoresha umudiho wa piano birabe neza uyu musaza, kuko ashobora kubatera kudeta mu mudiho w'amapia. Ndababwira mbega muhuntu, mbega ije itavyorosha nga South Africa, Tanzania ndetse na East Africa na Africa, kuko ni umudiho w'ibisazi. Mbega ndakubwiye buja piano
jewe mbwira aba bana baje vuba b'abandagrawuni muze murabe umusaza, kuko umusaza ariko azana stile ya 2010 2009 ariko yizana 2025. Mbe ndakubwiye satura wumva iki cyangwa ugatahura iki? Jewe ndiko mbwira ibyo biyandagra mugende buke buke. Umusaza burya ariko araza n'abakomeza kubaka impome zirimwo beto, impome ntabomogwa, impome ntinjirirwa, yongera yagura imbibe, kuduza ibendera. Mbe ndakubwiye kuduza ibendera wumva iki cyangwa ugatahura iki guys? Jewe narababwiye yuko tizi na buja bibe birarondera amazi yuzuye imbegeti, birondere amabido yuzuye amazi, kuko ibigiye kubera tizi na buja nakayobera abahinga. Jewe narababwiye ati uyu musaza mutamufashe hakiri mapema burya muzoshiduka yamaze kubagota, yamaze kubafata, kandi akimara kubafata ntazobareka mugume mwidegembya, ahubwo azoca baboha n'iminyororo abadede abadigadige. Mbe ndakubwiye kukudigadiga wumve umengo ni ugutwanika amenyo ngo gutwenga, no, ndakubwiye kukudigadiga ni kugukubita ugahunga ntugume mu ruhande rwiwe. Erega ndakubwiye kingi, erega ndakubwiye ikamba ry'ubukingi si ikintu batora mw'ibarabara. Mu buntu nyuma ya kirisese ndababwira kirisese ingene ya trendinze iratrendinga itera ubwoba Afrika yose. None nguyu satura baramutumiye muri Afrima Award guy, uyu serukira igihugu. Jewe ndababwira nta kintu uzokora ntuzokumve kurenze udatumirwa mu bindi bihugu kugira userukira igihugu. None utarakora ivyo wokwiyumvisha gute kurenze? Nurarenga naho uragera nawe urishikana, none wewe wumva gute ukishyira hejuru ngo urarenze utaratumirwa mu bindi bihugu kugira uze guserukira igihugu cyakubyaye? hama bwaje kwagenda ubeshya ko urenze, wewe wahejeje igihugu ngo wokiduza, ngo woduza idarapo, ngo mu gihugu ngo uri uwa mbere. None wewe utaratumirwa mu bindi bihugu kugira userukire igihugu nka kujya kwa Francine niyo saba, none woca uja ngaho ukavuga ati ngo urarenze? Urenze vyaheye. Nguyu rero satura atumiwe muri Afrima Award. Guys, ntabwo twigera tubirambirako, kuko ivyo tugiye kuvugana nibijanye n'indirimbo yitwa Mubutu nyuma ya kirisese agira shire hanze ari kumwe na Ibraah. Jewe ndababwira ati uyu mwana Ibraah nawe nyine yakoze amateka menshi, niho abaririmbyi benshi b'abarundi batangura kwivugisha ubujambo. Jewe ndababwira ati burya hagiye umuririmbyi atanguye gupostwa n'abandi abaririmbyi burya nindi abarenze. Jewe ndababwira ati abaririmbyi b'abarundi mugiye mugitangura guposta satura, none ninde abarenze ninde abari kingi? Umusaza satura ababwira ati genda buke buke mugende pore pore, kuko iwanje burya haranyerera. Mbega umusaza akubwiye uko wumva iki cyangwa ugatahura iki? Inyuma ya kirisese hagarutse bombe